mu bakobwa nese hariho n'uwo fungura ibiratu bya Natasha akavuga ngo ngo Natasha ndamwegereza mu bakobwa Natasha nta numwe amwegereza kubera kumenyekana kubera gukora ibintu hari abantu benshi baza kubintukira ngo namuvuze Natasha nakazi kabo birabaraba Natasha ni umuririmbyi cyambere Natasha ni umukire umuntu aba kuri Tanganyika kuri Tanganyika ni nkuko nawe jo woronka opportunity dufate nk'ubu uri muri Asiatique ndapanze umwuga wa journalism imba muri Asiatique ndapanze jewe Natasha ntapanze aba munzi we abiwiwe revye ibyuma ivyo bintu abana n'umuzungu Natasha ba muri shambire ziriya nzu zo kuri Tanganyika hari aba sishatse kuhavuga kuko ntabwo yabarishe ngaha kuri ntonto nze hari yaba ishambire ushobora gusangira inka Emiliyo ishambire araramwe Natasha ijoro rimwe yo kwishira ubwo abakobwa biri bava ngo bikarakasa ngo barakaze akabishurira umwaka usanga bamutugeto tw'ibihumbi 100 urumva Natasha rero ubwo bukira arabufise Natasha abayeho neza jiwe nibyo mba mbona ariko ubwo ibintu byo kubaka ntabwo hubaka imyaka nta nubwo hubaka uburebure canke se ubugufi nta nubwo hubaka ubutunzi hubaka iyo umuntu bimujemwo akabona ko hageze arashobora kubaka akaba afise n'uwo bashobora kuba byumvikanako babihurizako jewe rero mu byo ndimwo ndabona ko hataragera kuko hariho ivyo ntarashikako bituma no kubaka ntibiranzamo mugabo gusa Imana ibishatse canke se nanje nabitekereza ko hanyuma Imana ikandongora zoca ndongora abigeme mbona ari beshi gusa ingorane iciza nuko ndabifise ko nzi nuko Imana interetse ikambongabonga ntegeza kuzogira iki kuzoba ku rugo rwanje kuko birerekana notion de responsabilité ku muntu wari sa identifie umuntu biranatuma n'umuntu agenda yagukigwa anaguka muri societe abayemo niko ndavyumva papa utamari single canga ari mu rukundo jewe ubu tuvugana none je ndakunda urakunda ndakunda tuko turavuga ya eta wewe wowe ufise ukunda nawe gukunda no kuvuga mukundana cyo musohokana reka mvuge mu mvuga y'Ibujumbura afise umusohokana cyo ntabwo nsohoka ntabwo nkunze gusohoka nta nubwo ntara abantu dusohokana cyo no mu ijoro nimba tuzofungura umuceri Imana idufashishireho ishireho ibana hantu zuba twiha umuceri auto service y'umuceri ishiremwe amapira ibana ku masame nta kibazo kuwa amazi byose nta kibazo je umuceri wari wo wose upfa kuba ari umuceri gusa umuceri urandyohera This is Flash TV. We shine to progress. N'inkofero ni bo. Yes, all right. Hello everybody, hello once again everywhere you are. Kumpande zine ziskwizere yuko mumeze neza natwe ibintu n'ubuki ibintu ni umunyenga ni ya TV imwe rudende gushikiriza ibiganiro by'ubwenge. Of course ni Fresh TV 257 ijwi mwumva mumaze kumenyana n'ijyumungu wanyu ndikuyo Leonce the son of God, Dr. Walove aka Diko, all the way from Diko Media Entertainment. Banishanye n'umuhungu wanje behind the camera yitwa Ireri Tazoyi mu bantu baguhereza image utopfa kubona handi hantu na hamwe. Ndamwakira one of the best presenter umwe mu bahungu bamaze gukora izina ku rugero ufadika ubiharira ni waza kugenda umumenya beke yo comment dazi nawe ubwawe uraza kwemera hari genza gusanga uri n'umufana gusumba n'abandi benshi. Bana mambo vipi? Hala safi kabisa. Safi. Umeze neza nta kibazo kabisa. Umeze neza cyane. Ese kwatekere kutanga uyu ntwengase. Umeze neza nta kibazo. Abantu babirabe kabisa. Anyway wanaberewe. Turi umuntu rero yaberewe birangora kwiyumanganya ngo niyumirize. Guhera hasi nka kirato ba wambaye. Ni made in Numbaze ndambaye gusa. Urakoze cyane gusa. Urakoze ntari bikabisa. Urakoze kuko aho naciye si heshi babimbariye. Ariko urabimbariye ubwo nyine nawe urakoze. Uko biri kose sindi wa mbere ndavuze rino jambo kuva mu gitondo. Nkiva mu rupangu hari umwana w'umutoto kabisa yabimbariye arambwira ati papa utamu. Ati kabisa meze neza. Ubwo rero urumva nawe urabimbariye ntangaje kubimbariye uri umuntu w'umuhungu. Cyo nzi cyo nta kintu kwambara. Kwa twahuye n'intwari hama OG. Numbaze. Abakobwa twahuye ni benshi ntibabimbariye ubwo se urabimbwiye usivye uwo muntu umwe yabimbariye ahubwo Imana imuhezagire nkuko nawe ndakwifurije guhezagirwa n'Imana kabisa. Amen. Ariko birumvikana waje n'imodoka
iyo uza ko baje n'amaguru harige bari kuba bakubwiye ari benshi mu muduga naho urumva ntibari bubibone iki imodoka ntabwo yari gwanje kuko imbere yuko nshikiriye iyo modoka nabanje kugenda n'amaguru abantu twahuye nibeshi kandi bitwa ngo nabagenzi ahubwo baranambeshe kuko bari ko babimbariye ngabo nabyo bambarisha abantu biyisi narabamenye ibyo mutoto waruvuze n'umutoto bwoko ibyo byihoze akantu bateye ngo umuntu tubana mu rupango nyene w'umugenzi nta bindi birenze ibyo kwibanira mu rupangu yabimbariye arambwira ati wambaye neza ubwo nanje ndashimira Imana ikibazo mfise yabimbwiye namaze gusohoka nta wo munzu ndagira zarabimbarira nkiri mu nzu canke sambwira ati bikora uko ubwo rero hari gihe gahunda ishobora gucamwo ugasanga ndafashe umwanzo papa utamu nibaza ko nijwi baba baryumvise hano ufise ico bita voix radiophonique kabisa ijwi ry'akazi umuntu akuravye amaso ku maso ubumenga ntirinagufitinga kubera ikisi sinzi ukuntu nobisigura sinzi ukuntu nobisigura ko ufise ijwi umuntu ariko arumva atakuzi menga yohava asanga utameze ukomeza nubwo of course utameze nabi umusore yameze neza ariko arabibona biboga none se iryo juvuze bari tandukanye nanje gute ndi nta kuntu fise ijwi ribi fise ijwi rinini fise ijwi ryiza voilà riri strong ukuntu ridahura no kongana cyangwa se dahuye n'imyaka afise voilà menga nirihuye n'imyaka ufise ako ni nayikubwira waza gusanga bihuye nta kibazo nzi ico wavutse ryari aya umwaka ntawo nomenya ariko ntuje imbere ya 97 ni wabikenera ndabikubwira aza kubikubwira utamande makuru rero meze neza cyane uko maze kumenyera na klima ya Bujumbura canke se kirere ca Bujumbura kuko kiba gisa naho tuva mbamona byagiye bihinduka ibyo nabyo nagenda bimenyera buke buke kuko bwa mbere nzi Bujumbura azi Bujumbura nambara nyene mpuzu nako musigaye mfunga nyene nk'umuntu umupware naho ntariwe mugo pari frotema mbandiwe kubera ngendana nabo bwa mbere rero hari ukuntu naza ngendana ibintu by'ibitambara bikura akantu k'amazi ku mubiri ubu ntabwo ntibigendana cyane kabisa niyo ndangeye ahantu ubusanga nitwaza gatoya ko bwa mbere nitwaza kinini ndavuga eswime ubu ntabwo nkitwaza eswime nitwaza gatoya kubera namaze kumenyera ikirere ca Bujumbura naje mani mbiri ntugutanyisha urigeze kubigana na eswime kabisa umva ati abantu ibintu bihindutse ikibazo nyane Bujumbura yarankanze Bujumbura n'amahanga musore wanjye ni nk'ikihe kintu apari yico ariko ravuga ugishikaho cakunyunzuye uza kukimenya rutebo izuba nyene rya Bujumbura ubushuhe usanga no kuja bukibarabara baho rusiduko ese ntubona ko isura ari y'abanyamuji koko jeyo ntamva ibyo bintu buvuga ni andi ko waruzananye kaburimbi yari ihari mpaye nkawe none narimenyere gusimba amabarabara ibyo nta kibazo na kimwe nari mfise ariko klima yarankanze ndavuga ati koko iyi niyo Bujumbura bavuze ati koko n'amahanga ndemera mugabe ibindi byose imodoka nyene byaba ari ibintu byoroheje kuko muduga turazi igendeshwa n'abantu twaba tuzi ko zigendesha abantu bafise ubwenge imodoka atari tugonga buryo umuntu ni wagonga umuntu imodoka si ni wagonga umuntu ni wagonga uwundi umuntu imodoka si igonga umuntu ubushutwaye imodoka ni wagonga umuntu umuntu ni wagonga uwundi imodoka si igonga umuntu kandi nibyo kuko imodoka ibitwawe n'umuntu atari umuntu angonze imodoka ntiyongonga kuko imodoka ihagurutswa n'abantu none se ari imodoka irahagarara ahantu igonga abantu ubwo rero bivuze ngo no mwibarabara atari umuntu ashatse kungonga canke se ashitswiwe n'ibyo bibaza akangonga ntabwo ari imodoka yo bingonza imodoka c'est un être inerte mais itiyumvira itagira ikina kimwe mugabo imodoka itwarwa n'umuntu c'est un être vivant iyo être vivant rero iriyumvira iranakura inagira ikire ishobora gukora iki ikanakaba yo nagihindura ariko imodoka ntabwo ihindura ako niko bora Bujumbura nayijemwe ukoreye ubu yishizuko imiduga ngo nguko uko nagiye Uganda ntabwo nambura imbarara je ntabwo hariya duce ntabwo bahanyamburiye nagira warageze Bugarama nari gege ntawe ari kunyubahuka wamye uri gege nari gege jewe ntawe ari kunyubahuka kabisa so hari ukuntu umuntu nkaje hari ibintu byahora bimba ko kera nanje ndi mu bahaje nkuze hano hantu mbona utaranahamenya nkanje reka komereza aho nari ijisho rimaze kuba muke hari ukuntu bavuga ngo Bujumbura mu bwenge ubwo nyene nkahita ndakabuta nkabona ukuntu hameze mugamaze kuhashika nsanga rimwe rimwe uko nahiyumvira siko bimeze wewe uko wahiyumvira mu bwenge utarahashika niko wahasanze
Bujumbura ko nahiyumvira mu bwenge ntarahashika bambwira ko ari gisagara kinini ya kandi ciza cyane ndemera ko nasanze Bujumbura igisagara kinini ya gisomba gisagara nari mvuyemo mugabo siko ari si ciza cyane gusumba ibyo nibaza ko Bujumbura naba niyumvira ko umuntu ageze Bujumbura aba ageze ku herezo ry'ivyiyumviro by'ivyiza amaze kubona mugabo umaze kubona ko Bujumbura ntabwo ari gisagara kirenze gusa ni ciza tugereranije n'ibindi bisagara kwe tuba dufise ngaha mu Burundi ni kininiya hariho side zimwe usanga ari nziza haro na side zimwe usanga hakirimwe akabazo kandi kubera leta mvye leta nkozi bandanya kugisukura nibaza ko Dar es Salaam avenir mu myaka iza kizoba kimeze neza uko tubona ibindi bisagara babivuga nako nibaza ko kizoba kimeze naco nyene kabisa urafise dreams zo kuvuga ngo ejo bikunze na Bujumbura no ivamo nkabandanya ngera naho none se ndashika urabandanya ugenda ntabwo ndashika kuko amafaranga je niyo ndondera Bujumbura ninabona amafaranga ndayarondera nkayabura nzoja kwironderera ahandi nabwo niba ushaka kumbaza ko nzoja harenze Bujumbura hashobora kuba ari musi ya Bujumbura mugo ndonka amafaranga naho bivuze ngo jewe naho wambwira ati hari iwanyu ubu byagenze neza harasomba Bujumbura ca nigira Potamu yoba gishobora kuba kugihisi aranirwa kugihisi sinze ko hazi hejuru hano bita mu rugazi ndahazi rugazi none no kuba gute nahakoreye kwitondera urahazi mani niyanza za buyumpa je narahabaye mani je nabaye mu infirmier narabaye umuganga hajya kuyivura ryo mu rugazi amwanya urumva ndahazi nta nubwo hanane nubwo bare nakoreye mu hantu hakanye hasumba hariya ibyo ntabwo mba afise bwa hariya rero karero urakazi cyane so twinjira mu kiganiro hari ikintu abantu bamaze imisatsi tubwira ngo tuba dufise abastari batandukanye ariko ugasanga hari byinshi dushaka kubamenya ko tutabizi papa utamu ni umuntu no munsi tuko turakuvuga muri no Bujumbura no muri entertainment uko natangiye ndayivuga umaze kugira izina rinini biciye muri sport n'igikundiro ufise aba no kumara ahantu wagiye uraca n'ibiganiro ushikiriza no vuga bikundwa n'abantu ibyo ndiko ndabivuga nshaka kumera nko gutegura ngo hari byinshi tugiye kukubaza canke tuganira bitamatanye n'ibyo twe no vuga ngo dushaka kumenya gusa ahubwo public irashaka kumenya neza na neza papa utamu uwari are you ready ntari I'm ready bro ako nakumbuye kakantu ka Imana twinjize mu kiganiro twatanguye dukanye oya meze neza cyane kabisa icyo mumbaza cyose nditegure kubishura ereze makonti nizanye nta pingu rya rindi kugira nze nga ndabishura nta kibazo cyari cyose abantu bifuza kumenya kuri jeyo kuko hari goshobora gusanga ari ibi adeside zishobora kuba zibafitiye akamaro abari nyuma yanje haro nabari imbere yanje kumbure bashobora kugira ngo ico bungutse kubyo basanzwe bafise bakabo bandanya bagatera imbere gusumba rero nibaza rero ko nta kibazo na kimwe biteye nari nzenza nuko niteguriye kuja kuyaga namwe bana wakoze kuza rero nibaza yuko nabonye tuzakugirana ibihe byiza izina papa utamu ryaje gute ubwo se wabanje kumenya ayanje yo urayaza ayara atari papa utamu ko nyene twahitiye ku buryo bari niryo namenye yaramaze kuba nka identity tumenga nta nibindi ni identity n'ubundi nitwa Suleimani niyo nkuru ubu papa utamu ryaje rero kuva ntango yakazi kitangaza makuru nakorera kuri radio isanganiro ndahaba mu nyumanza kumenyana n'abamenyesha makuru batandukanye hirya no hino bo mu Rwanda menyesha makuru umwe wo mu Rwanda bita Rugimbana Theogene bari muri Korea Imana imufashe kabisa guma aharonke n'umwe mu bantu tubanye neza cyane kabisa turaganira cyane n'ubu yaramfashije rero kugira ngo shobore guhitamo iryo zina kuko yarafise abandi yagiye abatiza amazina atandukanye niwe yakubatije novuga ko iryo ntiyambatije ko mutere nkuko abandi bamena kwa amazi canke se babashira kutuntu mu mutwe wewe yafashije kugira iki yafashije kuronka iryo zina rya papa utamu nitwa papa utamu ko rero zina riranze rya ni Suleiman niyo nkuru bivuze yuko mu myemerere yawe uri umusiramu Musiramu no numva ko navuga kantu ka assalamu alaikum nkibazo kiniya mitwiko tu y'abastare oya ntabwo ari mitwiko none se niba ari mitwiko hari n'abaramukanya assalamu alaikum mumwumvise namahoro y'Imana biba bihagije assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabisa wenyene banira mukirije ariko barakurikirana iyi televiziyo diko akomeje kwamamaza ikomeye cyane papa utamu yavukiye hakurira navukiye muri make bakunze kunyita umuyanza navukiye papa na mama sokuru kugisokuru sokuru akomoka Ngozi papa yimukiye mu Kirundo abantu
abo mu Kirundo benshi babita ngo nabayanza kubera bakomotse mu ntara za Kayanza ngo hariya muri Kabarore mu Ruta buco nanje rero je mugabo nakuri mu ntara ya Kayanza navukiye mu ntara ya Kirundo mugo gusinza gukuri kubera ka wa muzi batwita ko nyene n'ubu ndacanda umuyanza imyaka myinshi ro yanje nayibaye mu ntara ya Kayanza ushatse kumenya byinshi mu byiyaguye ndaja amashuri nayo kabisa nize primaire mu Kirundo secondaire niga Ingozi kuri Islamique niho nize mu w'icumi mu Kayanza caniga paramedicale kabisa kuri paramedicale mu Kayanza kw'ishure ry'ubuvuzi ryo mu Kayanza ndumu infirmier ndumu infirmier ndumuforoma kabisa hanyuma inyuma yaho narakoze akazi k'ubuforoma imyaka itari mike narakoze mu mafarmasi yigenga narakoze mu mavuriro atandukanye nakoreye irugazi nakoreye mu Kirundo nakoreye mu Kayanza mu nyuma nzana gukorera mu bitaro byo muri hopital igenda y'ababikira nabaye chef de poste wa urgence imyaka 2 n'igice ndi chef de poste wa urgence ndavayo nza gukora muri service ya gynéco obstetrique aho bavyariza cyangwa aho bibarukira ayo mabanga yose urayazi nakoze yo mu mwaka umwe genekerezo icyo gihe nabikora niga muri kaminuza hotelier tourisme niyo nacenja kwiga muri aho nabikora muri nakora muri hotelier nayiga hotelier tourisme ndi no muri kaminuza ndi no mu bitaro nkora mu bitaro nongera nkora muri radio Isanganiro nyuma nja muri Buja FM nibyo hanyuma ubu naho ndahandi ngira ngo turaza kubishika ku mubundi mwanya ufise 7 nini cyane kigaragara ufise imyaka mike ibintu wabibaye mu myaka mike fise nyene nakubwiye ko imyaka yanje ari myinshi ariko ko biboneka uracari muto umaze gukora ibintu byinshi muri kariyere nkaho menga umufise nk'imyaka umaze base niburi nk'imyaka 40 kwisi nayo ndakwiza ni sura gusa yako nyene nakuze nyene niyo sura Imana yampaye ntabwo yumvwe nyene isura ibitajanye n'ibiharuro by'imyaka muvuga ngo sura y'abana mugabo mu mutwe ndi mugabo oya ntabwo tuba tuvuze ko umenga uri mutoya kugushaka kuvuga ko mu mutwe nyene hadateguye kurinze nyene nubakize haranatsindagiye ahubwo haratsindagiye apana gutegura gusa umutwe harateguye kandi haranatsindagiye kabisa uvyakira gute wumvise nk'abantu babiri bashobora guharira hafi yo kugwana bapfa ngo uwo muntu ava mu ntara y'iwacu uwundi ava kuko wavuze akantu ka Kirundo nibuka batipe babiri kwigeze baturi kumwe bakwa no kugwana twabangurukanye umwe avuga ngo papa utamu niwe wacu mu Kayanza undi avuga toya papa utamu niwe mu Kirundo sibyo babipfa kubera byakira gute umvise abantu bakugwanira gusa kwitwa ngo uvuka mu ntara iwabo wumvuka mu ntara iwabo wumvuka mu ntara iwabo wari we wese ntabwo ntavuka mu ntara iwabo bose bamenye ko ndi umurundi ntabwo je mfise nino nambuka umupaka ntibazovuga ngo nankoreje passport y'intanzania zokoresha passport y'indundi bisigura ngo je wari wese ntagira ikibazo c'intara mvamo ntanagira ikibazo c'ikomine mvamo canke se c'umutumba mvukako ahubwo yumve ko ari uwiwacu nanje ndi uwiwabo kuko ndi umurundi ni nkuko n'umunyarwanda canke se umutanzania ntanagira ikibazo kuba abavuga ngo je ndi umurundi wogiye hari hose nta kibazo abantu baba bashobora gushwana ari bapfuye ngo nakavuka hana akavuka ntibabife vraiment ntibabife ahubwo bishimire ko turi bene tuvuga ururimi rumwe tukumvikana nta kibazo kandi turi bamwe ariko nta kantu k'urukundo uba wumvamo ko kumva yuko nk'ubu umuntu ava nko mu Kayanza kumva ngo papa utama ava mu Kayanza kumva ko ari one ni proud nyene ukumva kabaye ba proud kuba mvuka aho hantu navyo biranezereje kuko niteka kuri we niteka kuri jewe niteka kumugira nk'uwo muntu biba biryoshe cyane ni pride nyene biba binezereje cyane wow ku kijanye na etat civil rero pa utamu nyene hari abantu babibaza ngo urafise n'umwana yitwa utamu urubatse umusore bimeze gute oya ntabwo nubatse ntabwo mvuga idi kubaka nibaza ko yaze kuvuga ko nobana nashitse kuvuga ko warongoye ko narongoye ntabwo ndarongora ndi umusore umusore amaze gutarantura amaze kwiza 30 urageze mugani no kurengerana ndiko ndarengerana bibwirize bashikawe bari bo bavyara banje umva ndakuze bibwirize none haburiki kugira ucuzinge kuko ngira amahitamo abakwiyoboka bo baraza kandi unabona na benshi urindira iki kugira uhitemo nana kimwe ndindiriye ahubwo gusa
burya nuko nyene reka noneho ndabyature ndabivuga ibintu byo kubaka ntabwo hubaka imyaka nta nubwo hubaka uburebure canke se ubugufi nta nubwo hubaka ubutunzi hubaka iyo umuntu bimujemwo akabona ko hageze arashobora kubaka akaba afise n'uwo bashobora kuba byumvikanako babihurizako jewe rero mu byo ndimwo ndabona ko hataragera kuko hariho ivyo ntarashikako bituma no kubaka ntibiranzamo mugabo gusa Imana ibishatse canke se nanje nabitekerezako hanyuma Imana ikandongora zoca ndongora abigeme mbona ari beshi gusa ingorane iciza nuko ndabifise ko nzi nuko Imana interetse ikambongabonga ntegeza kuzogira iki kuzubaka urugo rwanje kuko birerekana notion de responsabilité ku muntu wari sa identifie umuntu biranatuma n'umuntu agenda yagukigwa anaguka muri societe abayemo niko ndavyumva. Papa utamari single canga ari mu rukundo jewe ubu tuvugana none je ndakunda urakunda ndakunda tuko turavuga ya eta wewe wowe ufise ukunda nawe gukunda no kuvuga mukundana ufise umusohokana reka mvuge mu mvuga y'Ubujumbura ufise umusohokana jewe ntabwo nsohoka ntabwo nkunze gusohoka nta nubwo ntara abantu dusohokana jewe ahubwo ndanagutwenze abaza dusohotse je n'ubu ndasohoka njana nande jewe nigiriye nimba ari mu bwo bubare butandukanye ngenda ngiye kuryoherwa genda nduhuke mu muto simpaka njane n'abantu gusa rero nimba ari byo nibyo washatse baba utamu kubera ko buri kuranzimiza kandi wumvise ico nabajije wewe wabajije ko mfise umuntu dukundanye w'umwigeme of course ibintu bya kino gihe nta icyo ndirezerevye ndibitse ndakiretse ndakibitse kubera ndakubwira impamvu niyo nashaka kumenya ntiwibaze ngo ucumenga you are not proud of her ucumenga canke mbo tuvuga kuri kwibintu ucumenga uramubangikanije kandi uhumure nta izina giwenza kukubaza none se navuga ko nkunze araza kumenya uwo nkunze se shobora kuba yibaza ngo niwe agasanga sibwo ugasanga nivugiye n'ubundi ndi mu rukundo rero ndi mu rukundo nkunze umuntu mu rukundo je ndakunze gusa bitabujije ko sindarongora no kwiyongerera guravyemerewe ku myemerere yawe oya sivyo nahaze kuvuga bitabujije ko naho nobona n'uwundi ari afise umugambi usumba uwo turi kumwe shobora gufatana nawe ntari nane sindarongora nta rukundo ufise nimba uno musi uri kumwe no kuvuga urazi ikintu nahowe uraba umeze nk'umuntu ateramye ahantu uri uno musi urateramye bivuze yuko haje uwundi amurenze no kuva amurenze kuri nko kuri side yawe ari kuravuga yivyo yo kuva yuko ari tayari nk'umuntu nk'akarorero afise umugambi urenze wawe numva ko wabumuhevye wowe urateramye rero nta nubwo uri mu rukundo ibyo niho bivuze gusa cyo mvuze ndi mu rukundo n'umuntu kandi aranezereje arantetesheje arantetesha ibana rukujumbura ndayibayemo nezerewe kubera we kandi amufise byinshi amaze kungeza ku mu buzima mu byiyumviro cyane ntabwo rero ari inzererezi ngo mvuge ngo twirirwane mu bubare ntabwo ari inzererezi twirirwa ngo turaja ngo hehe na hehe ndi mu rukundo n'uwo muntu bivuze ngo nimba ari ujya nyene uwo nyene karara turawe wumve ko ndagukunda ndi mu rukundo nawe kabisa tumye mba Bujumbura ndayibamo neza kabisa twirengagije uwo muri kumwe no munsi umukobwa w'indoto zawe abameze gute ukunda umukobwa ameze gute jewe umukobwa ro nkunda reka ndabikubwiye nuwo numva abantu bona baba banakwiye no gukunda sinzi mugabo ivana n'ibyo reka duhere kuri side yiwawe side yani uya niyo mpuriye ko nabandi kuko ngize ibidahuye n'aby'abandi no nkozishano umukobwa nkunda n'umukobwa afise indero ndundi cyo kirahagije nyene nibi tuvuge ku buryo rero sasa buri physically imiremere buryo ingena rimwe imiremere umukobwa nezera amaso ukavuga ati bana ye imtoto na mukubali ntabwo ndabira ku rukoba nta nubwo ndabira ku isura kumwe na rimwe gukunda ndaba umuntu ibye umva nkubwire none si bibirara biri ngaha mwiyi Bujumbura bibirara biri ngaha hakujya yacu hirya no hino bidukiki ibikobwa nyene bya bindi by'ibyasame usanga bibe biri mwibarabara bibesha abantu ngo ni vyiza atari vyiza sivyo umwiza ari mu mutwe ni mu mutwe mana ubwiza ni mu mutwe kuko ushobora kuba wibaza ngo nguri mwiza ariko ugasanga mindset ni zero nta mutwe ugira nta mafaranga ufise nta byiyumviro byo kuyarondera ufise nta mutwe ufise uzoha uwo mukundanye ubwo se wirirwa wiyerereza mwibarabara wigize inzererezi
urazunguruka Bujumbura nkuko menga wewe uri meya w'igisagara ca Bujumbura urazunguruka nkuko menga uri chef de quartier ivyo ubwo nibwo bwiza kubera ngo uri mu manife hehe ibyo ntabwo jana ibyo tunabyihoze abakobwa je umukobwa numva no kunda no umukobwa afise indero ndundi byonyene ibi abantu bavuga papa utamu ngo je umukobwa ngo muremure ngo ibisusu ivyo bintu wewe baruziye ngahe Bujumbura nese ntabirigo biyereza ngahe Bujumbura bafise ivyo bintu barongorwa kangahe sabo bararongorwa abakobwa barongorwa nabantu bafise indero ndundi tujuru ndabigusubiriyemo umukobwa yirirwa yerera mwibarabara wumva se ntaharebo birirwa berera bafise ivyo bisusu ko batabarongora none bareka kubarongora kubera ikisi izo ndero ndundi ziba zibuze rero burya umuntu undi wabona arongowe uzovuga ati Imana iguteye iteka kandi werekanye ko abavyeyi bakureze kabisa harabarongorwa n'ibyo bafise izo ngeso mugabo gusa burya barongorwa bose baba la majority uzumva ko baravuga ijambo ryo gusaba aravuga ati umukobwa wacu yarezwe uku yagize ibi babikwereka ko hari ikintu cy'uburere bw'ikirundi bamuhaye bisigura ngo rero ibyo ntawe baraja kusuba mwibarabara ntawe urigwe yiyererera mwibarabara acavuga ngo niwe mukobwa kwiye kubaka abubaka bose barabirazwe neza n'abakobwa barezwe ubwo rero umukobwa afise indero ndundi jewe wari we wese nawe murongora nkamushira mu rugo tukabana kuko mba nzi ko umuco w'ikirundi twereka yuko umuntu afa ku ntambwe imwe akaja ku yindi kubera ivyiyumviro kuko umuco w'ikirundi tuba dufise intego intumbero yo kugera kure hashoboka ariko nsa nukumviriza kuvyo bariko ravuga mu kanya wamenga n'ikintu c'akanoti wa mugabo we rimwe urakira kuko wavuze ati abakobwa b'indera amaboko ibiki n'ibiki ko mengo urakeneye n'umugore none se ubu buzima bukeneye amafaranga ubu buzima bukeneye amafaranga ndavyemera ntabwo ushobora gukundana n'umuntu kikonsome ukaba icyo bita ote muri biology niho babitwigisha icyo bita ote ugasanga uragaburira umuntu byonyene gusa atakina kumarira mu buzima sibyo ibyo rero bivuze ngo amafaranga jewe sinda yaraba ku muntu nkunda nahubwe ko nkunda umuntu afise imico y'ikirundi mugo ndabo uwo muntu afise ibyo byiyumviro byo kwa no yaronka byo bari byiza cyane gusumba ko je no urondera umuntu ayafise adafise ibyiyumviro byo kuzobandanya atera intindi ntamo mugo umuntu afise ibyiyumviro byo kuyarondera bibaye umunda murose ahubwo byo bari sawa cyane byo bari sawa cyane ariko ndanakunda ndakongereko nimba wibaje ko navuze amafaranga gusa ndakunda umuntu aciye ubwenge kuko mu bice y'ikirundi dutegeza kuba incabwenge abarundi ntabwo turi injiji kabisa turi incabwenge naho peut-être je mfise buke ntafise bwishi nkuko abandi beshi bafise ariko urumva yuko urabushira imbere dimwe ndabushira imbere kubera abo baramfasha gute ubumwe niwe yogufasha gutera imbere ugwego ndiko rukisununura cyangwa byakunda rero papa utamu ibyo byumviro ufise no munsi sibyo wari ufise kera kuko byanga byakunda uko umuntu akura hariho degree ya maturity agenda yatendinga kera mu gukura kwawe akeshi mu mutwe nubwo nubutarubaka wabona ko uzobana n'umugore azoba ameze ntabyo niyumvira ibyo ntabyo niyumvira jewe kera nese nabyumvira hataraga ntabyo niyumvira hari ukuntu umuntu aba ariko arakura papa utamu atarashikana muri age d'adolescence ugasa none we nta mikino mwakina muri abana ugasanga nkumwe ngo ni papa ngundi ni mama biriya bintu ntabyuze ibyo cyane bikina abantu ntabyo nakinye jewe ntabyo nakinye ntabyo nahise ko ndabikubwira ntubyeme ntabyo nakinye jewe nakinye umupira wo mwibarabara no kwishuri nakinye nakubisa kamari n'ikintu biti nage narayikinye ndi umwana muto nta bindi bintu nakinye jewe n'ikintu by'ibihugu dukitwakina ibihugu kamwe akitwa Kongo ubundi akitwa Burundi ubundi akitwa Tanzania ibyo bintu nivyo numva ko nakinye nta bindi bintu nakinye nta birenze ibintu byo kwinyegezanya ngo ibiki n'ibiki ntiwigeze ubiyubira bijya byo kwinyegezanya nabikinye ku mugoroba twarinyegezanya mugoro twari nakuriye mu gace kabaye karimwe abana b'abahungu beshi kandi abana b'abakobwa twe ntibatembera mu rugero aburunganwe rwanje ntibago ntabwo nababonye ntabwo twigeze dukinana ibyo bintu urukundo uruha rero ikibanza kingana gute mu buzima bwawe urukundo ko turavuga k'umuhungu n'umukobwa ni kininiya kuko abantu bose bubatse ingo zabo nibo ubona batera imbere cyane iyi Bujumbura urayibona ingene ingana inzu z'abasore zirimo n'iziki burya harimo inzu z'abantu bubatse ingo bisigura ngo umuntu ashaka gutera imbere tubiri tuvurana ubupfu iyo umuntu ashaka gutera imbere yubaka gusumba kwari yubaka urugo yabonye ageze kuri stade yo kuba yo kubaka urugo aragubaka kuko bice mufasha mu iterambere gusumba ko yarameze urugo ronda ruha kubaka urugo ndabiha agaciro gakomeye cyane ahubwo respect ku bantu bamaze kubaka ingo zabo twungana kuko bariko baransiga agutera igirenge mu cabo rero inshallah 2023
uyu mwaka wa 2023 ishaka makoti tuyambare dutaha ubukwe bwa amuzozo uko gusa itazoza wambaye ikabutura mugaye ibindi byose uzakigwa mu rubanza rwawe tuzosonesha makoti kabisa cyangwa kwambara amakanzu yera n'ubyo nyene ntari nta ngorane uri mu bantu rero mfatiye kuri ico mbere yuko ndanakirenga bavuga uri mu bantu baba bavuga ngo iyo umuntu arongoye acatera imbere oya siko niyo principe tumaze kubona kuko nitubiri tuvura n'ubu ndavyemera ivyo bintu kuko maze kubirabira ku bantu benshi none se nakorese ibujumbura inzu zihana nyinshi zirimwo 80% niza abantu bubatse ingo kabisa ushaka verifye urabe haje muri ville hari ibizu binini binini nivyo abantu burya benshi bagize kibubatse nta basore bafise n'imiduga inga hamwe barabara myinshi niyo abantu bubatse kesa so abamama canka abapapa kesa so abagabo canka abagore ndabivuga kuko hari umuntu yubatse atari umumama yubatse atari umumama umuntu yubatse atari umumama bishoboka gute ataravyara canke se nene byumva ego birashika canke se akaba atanavyaye yatagize amahirwe yo kubyara kuko bose ntibagize amahirwe yo kuba abibaruka urumva hari n'umupapa yubatse n'umuntu mugabo yubatse atarabo mu papa atarabyara abo rero na abayitwa gute abayitwa umugabo mugata mwana afise nese yitwa papa wande abari papa utamu none niko papa utamu ibyo nitazira ntabwo ari igikuru nese umva ari bwa ruhame nta mwana afise yitwa utamu okay yes uzaza ni hatari kabisa uba wumva yuko uri kuragira gucyo kagenda abantu n'ubundi binjiza mu tuntu tw'ubwenge kumwe baba basanzwe bakuze nikiye cyo kurya ukunda mu buzima umuceri kuva nsirimutse neza umuceri niko cyane iyo njya yanje ukuvuga ngo bitagenze nabi kuri table yawe ico kurya kiba gihari hazi ibindi byareka umuceri ntuzakobora umuceri ntiwobura no mwijoro nimba tuzofungura umuceri imana idufashishireho ishireho ibana hano zuba twiha umuceri auto service y'umuceri ishiremwe amapira ibana ku masame nta kibazo kuwa amazi byose nta kibazo je umuceri wari wo wose upfa kuba ari umuceri gusa umuceri urandyohera mutuntu n'utundi utuntu amizgere utuntu dusanzwe niki naho abijya ntabyo nkunda ibintu byo gutora je sindi imenda ntabyo nkora kabisa nta bintu by'ubumizgere nta bintu surwanje papa utamu ya kamani turabagabo nese ugende nk'abantu usanga kuri stade kararigata ikintu arigata uruntu siriya bintu byitanga munyibutse ice cream oya hari ikindi kintu hari bacumite ku giti abagabo gasanga bararigata abakobwa hari ku mastade abaje ibintu babikora muri ntuze biriya bintu ntabyo nokora ibarafu madimi ya soro yawe ibarafu oya ntabwo ari utuntu twanje kabisa ibara rikunda kukuza nk'abantu bava ati afiriki Bressier kubera ikubonekera neza wumva ari gufitinga ujyambaye cyangwa ubushaka na mugenzi wawe uri muboneko oya kuva nkuze Manchester City niyo natangwe gukunda kubera ingene yambara bituma nkunda Bressier kugusa nuko mbona n'impuzu za Bressier nyene mugo gusa Bressier ndayikunda cyane ese ko nkofero burya ntayiriko ntaye harakantu kwa kuza ko ni mugabo gusa ibara rya Bressier ndarikunda cyane ndarikunda cyane kabisa uramutse nkeje urongoye ugasanga uwo mubana ajya nka kubi worihe bakubwiye sibwo ntabwo yojyanka kubera ategeza ko ndivyo nkunda ni itegeko ntabwo ari itegeko ni itegeko ko je nta difference hari yanje nawe ariko ndagwakorera papa utamu ejo uramutwaye bavuze ko ukunda umuceri cyane ugasanga nta nuwo yigera wewe akoza mu kanwa ategeza kuwukunda atari inzoka atari kwa muganga bawo mu bujiji ategeza kuwukunda kuko nta tandukaniro riri hagati yanje nawe none se twosangira gute ko ivyo mfungu ategeza kubifunga byo bari byiza bifunguye kuko atabifunguye novuga ngo ntabwo turi umwe mu icamaka kandi umuntu muri umwe muhuriza kuri bimwe kuri vyose ibyo dahuriza ko rero hazobaho guseda mugabo mu byo nzoseda umuceri nturimo nibara rya Manchester City cyangwa se rya Bressier ntabwo no riseda kubera ndarikunda jewe nuko kumbure nibaza kari parti ya mbere tuzokora ni kubera nshobora kuzoguha ibindi by'ubuzima petetre bindi jewe ndafise ibintu nkora bindi atari itangazamakuru muri ivyo nkora hari ukuntu usanga mfise ibintu nitiriye nyene iryo bara niyo mpamvu ronda bikunda niko bimeze bruise ya Bressier kumbura arikunda vya nyato kabisa cyane
cyane gose kuko nimba atari ibanga ibyo bintu nibiki oya nk'ubu ndafise ahantu nororeye ibintu inkoko wow nahashize idarapo rya Brescia rya Manchester City nene kuyororero ry'inkoko yawe sawa kandi ahungabana idarapo ngize nk'amahigwe nkatera imbere cyane numva ko nshobora gukora nk'ikintu kigaragaza iryo bara rya Brescia kari bara rikomeye cyane ngahamwa kuri jewe kabisa we ico namaze kucumva eba n'umuntu mwabana ari atagemera yaba n'umugenzi ndumva eba uwo mwihakana oya ntabwo nshobora kwihakana gusa ndarikunda jewe kandi ntushobora kurinkuramwo biragoye mu Burundi ukunda uwuhe mustar ninjiye mu muziki ese abarundi manzo nyibutsa bari bo ko je ntabonze ariko kuko aronza kuvuga ugasanga wewe ukacimbwira ngo ntahitinze kandi ari wenze Kidumu Big Fizzo Satbi nze ama big names ndayazi ba Natasha nibo bastare weme nibonzi izo ndirimbo zabo ntuze kuzimbaza kuko ntazunzi gusa wembwira ati hagati y'abarimbye baba bavuga baba trendinze ngahanze ninde ukunda ninde wemera yeah of course nuko nyene bamaze no kukibaza mu barimbye bari Saidi Brother niwe murimbye nemera cyane cyane Saidi Brother umuririmbyi atakirikana navuga ese nge umuririmbyi by'atarika aravugwa indirimbo ziwe ntizivuzwe ushaka avuge bavuga izina ryiwe ndarivuza ni Saidi Brother kabisa kandi n'abandi ndazi baraza kuryumva ko ari Saidi Brother nese nivuzwe ahubwo gusa yaririmbye indirimbo yo kwikukira yaririmbye indirimbo ihuza abantu yaririmbye indirimbo y'urukundo yaririmbye indirimbo zirimo message nyinshi ivyo ndabimukundira rero kabisa indirimbo hayagize igihugu cy'u Burundi mu Amerika ikintu gikomeye iyo ndirimbo ariko nyene iranakomeye kandi ivuzwa mu bibanza mu kwezi kwa mukakaro ni hubu ariko Burundi kwaje kino kibazo papa utamu nigeze kukumva nigeze kumva uriko bavango tureke kubesha mu Burundi nta n'abastar nta mustar dufise ibyo warabipfutse nabyo navuze warabipfutse n'umuntu yereka arumviza radio munsi yaranavyumvise ntabwo urambeshe tureke ko batubesha ariko nonga nkumva undi munsi uvuze ngo umustar dufise ni Natasha je niwe muntu nzi mu bakobwa nese hari no fungura ibiratu bya Natasha akavuga ngo je ngo Natasha ndamwegereza mu bakobwa Natasha nta numwe amwegereza kubera kumenyekana kubera gukora ibintu hari abantu benshi baza kubintukira ngo namuvuze Natasha nakazi kabo birabaraba Natasha ni umuririmbyi cyambere Natasha numukire umuntu aba kuri Tanganyika kuri Tanganyika ni nkuko nawe jo woronka opportunity dufate nk'ubu uri muri Asiatique ndapanze umwuga wa journalism imba muri Asiatique ndapanze jewe Natasha ntapanze aba munzi we abiwiwe revye ibyuma ivyo bintu abana n'umuzungu Natasha ba muri shambire ziriya nzu zo kuri Tanganyika hariya aba sishatse kuhavuga ko ntabwo yabarishe ngaha kuri nto nzeye hariya aba ishambire ushobora gusanga iri nka Emiliyo ishambire araramwe Natasha ijoro rimwe yo kwishira ubwo abo bakobwa biri bavuga ngo bikarakasa ngo barakaze akabishurira umwaka usanga bamutugeto tw'ibihumbi 100 urumva Natasha rero ubwo bukira arabufise Natasha abayeho neza jiwe nibyo mba mbona ariko ubwo n'ubukire Yeko tubavuga ngo ubustare ku muntu yubatse izina mu bikorwa ari karakora nk'abaririmbyi for example. Mu miririmbire. Ega yo muvuze umustare ni icitegerezo no kuvuga ni inyenyeri. Ni nk'inyenyeri ku bantu bashobora kurabira. Yeah nico twavuze ariko urumva nibwo abustare buza bumatanye no kuba yamenyekanye mu kuririmba. Natasha afise korabo nyinshi n'abanyamahanga. Natasha afise amafaranga. Natasha azi kwibrandinga. Natasha afise parcelle kwitanganyika. Natasha afise abantu beshagiye yahaye akazi bakorera hariya ubwo se uwo muntu yoza musumba ngahamwe abone Burundi bundi ibi biriko bari ibintu by'ibishego bidafise akamaro naho yo babiririmba nawe abikura nk'amafaranga agatanga akazi ku bantu bagatera imbere bagakora ibintu bizima no ku gihugu bagateza imbere igihugu abikura nk'amafaranga akarihira ishuri umwana azofasha igihugu muri kazoza runaka naho to bari uwiwe akabarihira undi muntu wese Natasha sindiko ndamurimba nta nuko ndaramusaba Natasha ntitunazinanye ntaco bimbwiye ivyiwe ariko gusa ibikorwa by'umuntu je ndabishima hanyuma bastar nabo babagabo nemeza ko Kidumu Sebere ebye ni citegerezo ku baririmbye b'abarundi usibye ko hari n'abandi baririmbye muri kahise ba Chancho wa Miss izo ndirimbo zabo baririmbye mugabo in nowadays muri no Miss Kidumu ni citegerezo ciza kuko Kidumu ugiye kuraba this time akorera umuziki hehe akora umuziki gute iyo agiye gukora concert ahantu agaragara gute ibyo bintu byose birakwereka
afise rero iri hejunja mwa kino gihugu afise igihagararo nyabake mwa kino gihugu Kidumu aho yoje nta ndirimbo z'ubujuju zo mwumvamwo nta ndirimbo zidatanga ubutumwa egera zifise petetre zirimwo ibindi zifise ubutumwa bundi zitanga kuraba nabariya ivyo rero biratuma mvuga ngo Kidumu no muririmbye ashobora kubicitegerezo ku bantu abandi nabo bashobora kugira bifu ngo turirimba hip hop se ugasanga unaririmba hip hop utanazi n'ivyo ari byo umuntu aririmba ngo afrobeat atazi afrobeat ivyo ari byo ugasanga aririmba R&B atazi R&B icari cyo ibyo ese kuba wibagiye Bface kandi ari umuhungu mane w'imuhira ke ibyo nibike none se kuba muhira bisigura ko cyane nemeza ko kasumba Kidumu Bface je ndamwemere data nene Emeriki we mbwira indirimbo nza kwemera yigitangaza ndamwemera numuririmbi kandi se ntibikuraho ko ari umuririmbi ariko haraba hejuru isake abadendo birumvikana ntabwo asumba wo Kidumu ndiko ndavuga kabisa wese none naguhariza kuko nari nakobajije ngo muziki ndawuzi nabahe bastar ukunde muziki urawu apana kuumenya gusa wasanga muze no kuja muri studio oya sindaja muri studio gusa nagize tentative nigeze no guheba ishure jewe nja kwiga kuririmba no kuvuza gitari umuririmbyi atazi kuvuza instrument nimwe do musique urambwira ko ari umuririmbyi w'igitangaza gute petetre simvuze naka uwo ari we wese abikora uko umuririmbyi azi guhibongoza gusa atazi umudiha harimwo urambwira agenda agakorerwa n'amamashini amamashini akaba ari yamukorera ibyo bintu n'amajwi yagakorwa Kidumu muramwumviriza neza umuririmbyi akora ibintu ata amafaranga bimwinjiriza mani muri industry za entertainment tuba turimwo hari ibyo tuba turonderamo hari utara tuba dufise izo tara zikatuzanira ibintu ubwo rero bivuze ngo iyo uvuzemo ibyo bintu rero byo gutanga umustar manemera cyangwa se umucitegerezo kuri jewe kabisa mbanavuze uwo kubera imba mbona ibyo agezeko ubundi nabashobora kuvuga ubundi kandi nakazi kiwe n'uburenganzira bwiwe kabisa byemerewe cyane mino misiri kura byini yahe indirimbo mu ndirimbo z'i Burundi nani indirimbo haraye kumbere cenzi inzi indirimbo ya ntabwo se MB data yaririmbye indirimbo bita focus ndayikunda sinzi ko ari yubu nuko atari yubu je umwanya wari wose gusa nari imazi igihe ncyasho ndayumva kandi ntibivuze ko icitige agaciro kuri jewe iri ndirimbo ndayikunda kubera harimo message focus harimo ibintu avuga ngo giri hari yindi ndirimbo nta ndirimbo nziza abarundi kabisa izo umva ndazizi turakurenganya wibere uri umuntu ari cyane muri sport oya baba reka indirimbo ndazi ibintu ndabirimwo ibintu birimo nani ndakubwiza ukuri rega baza umuntu akaribaza ngo ntazonze mane hari indirimbo ntovuga jewe ndayivuga iyo ndirimbo ndasabiye nimbabaza abantu bavyumva bambabarira hari indirimbo iherutse gusohoka ngo nanaka yaramuhaye ngo nananje yarampaye nanaka yaragize ikimana iriya ndirimbo ubwo se novuga ngo simbreme oya reka bihoze shaka kuyivuga izo ndazizi simvuga ngo ndazo ndiko ndumviriza sibyo simvuga ngo ndizo ndiko ndumviriza you see hari izo numviriza numva nta kamaro zifitiye jewe nta nubwo muri societe numva ko kubera je nkunze kuvuga ibintu rusange bigirira kamaro societe yose navyumvise urakunda ibintu bifite ico byubaka muri societe exactly bivuze ngo rero hari indirimbo ijanye n'umuziki wa business turimwo bita madame uri sofa okay ninuze dramatic ntawenzi madame madame nabubuza amazina ntawenzi ntawe ndabona hari indirimbo hari abahungu babiri baririmba b'abana bakiri bato we love music hari indirimbo baririmbye wankunze ndi urukundo rubwira ibyago iriya ndirimbo ndakubwira impamvu kilometer mugabo kilometer means what akarashobora kwa afise isigura bisigure ni kilometer ni birometero abariko aravuga zijya ngero mbari zuburebure kwa kilometer gusa message je numvisemo nuko umuntu ushobora kumukunda ari umuguruguru canke se ari imbunuza canke se akenye ukamugeza ku rundi rwego gwiza ushobora gukunda we uri voyou personne impolique na honte voyou nico bisigura umuntu ataco yibanga mugo nkagukura mubwo buvoyou bwawe urumva nkagukura mubwo buvoyou bwawe mwiyo nyifato mbi nkagushira ahantu heza ni nkuko nani ushobora kunkunda ata hondi ukabongeza ahandi hantu kiriya kintu nko mu ndirimbo z'urukundo urumva ko ifise akantu message irimo biya ronda tuma ndayikunda ni umundi je numviriza indirimbo sinumviriza biriya bintu bihondagura biba birimwo instrument zirimo ndumviriza instrument nivyo nkumviriza message nkumviriza eske uko umuntu akurikiranya amajwi birajanye kuko umuziki nawo ugize umwanya wo kukurikirana
za 2004 2005 2006 2007 2008 kugeza nka 2010 nakurikirana umuziki cyane. Nakurikirana abaririmbyi bakomeye apana tuba tubona baza bawore wese avuka akaririmba ibintu bitagira naho bivuye. Ifo muziki ni ishure mani bariga. Kora him papa utamu twigarukira muri sport. Oya naho bandanye no muri musique. Nk'umubwiye nk'umuziki, umuziki rero ndi mu rukundo nawo. Atari umurundi kuko nta nubwo ndi sanse gukunda iby'abarundi. Byo nyene. Nkunda vyose. Mugabo nshitse muri rusange nk'umuziki nkunda jeyo. Indirimbo ya mbere. Ni indirimbo y'umuntu biyita Frédéric François ndayikunda. Il faut dire je t'aime à tous ces qu'on aime. Tant qu'il sont vivants. Iyo ndayikunda. Urumva? Izi ndimbo ko ari zakera papa utamu. None kubizakera bisigura ko atari indirimbo. Rega nico kishe n'umuziki w'abarundi nyene. Nico kishe n'abantu hewe ngo dukunda ibyo no mu. Tubandanye dukunda ibintu turaba indirimbo nimba ari ya kera. Ndakunda iyo ndirimbo. Ni mu Faransa ujye mugabo? Ndakunda indirimbo za Tiken Jafakoli. Ndakunda indirimbo za Alpha Blondy. Alpha Blondy yaririmbye indirimbo album biragera indirimbo zigera ku 80 na zingenda zibuka. Nta ndirimbo nimwe y'urukundo yaririmbye. Izi nkundo tuba tuvuga ngo je t'aime ibiki oya. Ndakubona ngo nka susu. Oya biriya bintu byo gusara ngo usazwa n'umuntu urasara usazwa niki. Biriya bintu byo gusara ukubera abonye umuntu. Ariko izo ndirimbo zose zagize ubutumwa zitanga. Alpha Blondy. Ndakunda indirimbo za The Wailers. Urumva The Wailers sinzi ko ntayo nzi kabisa. Abo bavuze ndabaza ariko abogeze. The Wailers ni The Wailers irimwo Peter Tosh, irimwo Banyegeje, irimwo na Bob Marley. Izijya ndirimbo ndazikunda cyane. Ndakunda indirimbo za Samba Mapangara. Vunja mifupa kama bado meno hivi. Urumva? Ndakunda indirimbo za Chachu Amis. Ndakunda indirimbo za Chiza Silvestre. Aba bantu baririmbye kera indirimbo zabo ziba zirimo message nyinshi. Byo bituma nguma ndazikunda gusumba iziriko ziraza mu kino gihe. Hariho indirimbo muririmbye urakoze. Muririmbye nkunda mu Burundi mu buryo bukomeye. Uriya muririmbye w'imakamba yirabura mujama ririmba hip hop. Mukombozi. Mukombozi. Akora hip hop kandi kwijama kondisi. Kuko hip hop ifise ibintu bice bine. Mw'ibyo bice bine Mukombozi n'umuziki warabusomye oya cyane gose Mukombozi mw'ibyo bice bine imyandikire message kuririmba uko akurikiranya amajwi byose biba bijanye n'ibyo akora message za Mukombozi naravivuye je valide Mukombozi je l'aime beaucoup kabisa et j'aimerais être avec lui un jour X me faire une conversation avec lui ntabwo haragira umwanya je sinzona murondera ni hagira tuzobonana mugabo ndamwemera message ziwe ziba risa kabisa kindi ndakunda hip hop muri rusange ibintu nkunda rero ndakunda reggae nkakunda na hip hop mise ntaho uri impamvu kubera ukunda indirimbo zirimo message ayo mastile iyo midi uvuze nikunze ko birimo ayo message ari for ako Frédéric François sivye muka François yaririmbye ariko ari urukundo mani rubaru hari urukundo rwo mu biro gwiyubashe rw'igisirimu wumva gwandikitse none se abarundi ntidushaka kuba abasirimu twebwe se kubera ko atora ukorgo rurimbo by'abasirimu ariko harimo ababikora indimbo abumviriza hano ushobora kwinjira no mu biro kwa ministre ugasanga bariko barayumvira ministre ntabwo uzomubona karumvise ibyo bintu sinibatse urambeshe biro kwa ministre ko kasanga naraza karadio ugasanga ariko arumvira narasaze oya ntiyo kumviriza wakumva nk'indimbo ya barahari mani ngabo bayoya rutimbo bagiye bakora umva ya Jamal yego tumeze neza yitwayo ya Jamal nkaba uriya ndamuzi indirimbo ziwe zarimo message nyinshi kandi nta bujuju bwishi bwarimo nta bujuju bwarimo narimo by the way kabisa man tugaruke muri siporo rero gato ari naho tuza guhereza cyane cyane ino mondial ya 2022 ari raho izina ryawe no mundi yongeye gusamirana yeah alright ni giki cyagutangaje muri ino mondial nk'umwe mu bantu babikurikiranira hagufi bafise n'amakuru umwanya ku mwanya mwikombe cy'isi yeah kubona Espagne ivamwo mu nkino za mbere no gikubita hakirikana abadagi ibihugu bikomakomeye nk'ubudagi ububirigi Espagne zarantangaje kuba zavuye mu hakirikare no kubona igihugu cya Afrika kigira mu kibanza gikenera ikibanza cya gatatu kabisa
kirenga demi finale kuko ntabwo byari bwayo mu mateka mu mateka ngo bwari bwo bwa mbere bwari bwo bwa mbere okay hajya wafanikiye igihugu abiriya bihugu byari biri hariya byose twirengagije kuvuga ngo iki ni kiwacu muri Afrika ngo ndumunyafrika igihugu kabisa kuko nari njyamye igihugu nakufana nyene nemera kabisa nabona cyari igihugu nari mfitiye icizere ubwa mbere kubera hari ibihugu usanga mwibaniye neza Maroc burya na Serbie tubanye neza nuko abantu batabizi Maroc bushatse kujayo biroroshe cyane kandi Maroc urumva mba nemera imitegurire yabo ingene bimeze byatuma ndagikunda Maroc kabisa mugabo sinabona ko kizotwara mondial nagikunda guce kuburyo numva igihugu cyose bihuye numva menga cyo bari byiza igitsinze yaba nizo zande za England nabona ko bikwiye ko igihugu cyose cyo hura na Maroc yo gitsinda Serbia nayo narayikunda kubera bafise abakinyi nkunda ba Mitrovic bafise nuko kuntu Serbia tubanye neza harimwo niyo migenderanire myiza y'abarundi na Serbia byatuma ndabikunda ibyo bihugu rero Serbia rero narayikunda gose rero kabisa ufana yihe equipe rero ku isi muri rusange y'umupira w'amaguru ntabwo ndumufana ahubwo ndumumambere w'equipe bita Manchester City ntabwo ndumufana kuko umufana ashobora no kwimuka je ndumumambere wa Manchester City bivuze yuko kuva winjiye mu bino bintu ugatangira gufana ugira utarigera wimuka ngo uve muri equipe urimo aya abyo nabaye mu gihugu mbere ndi mu kajagari Manchester City harayimenya za Chelsea ukaja Barcelona ukagaruka jewe nayo nibereye ngaho mvuga ngo ndakunda umupira gusa na equipe nari mfise mugo Manchester City imaze gufatisha guhera 2008 iguzwe n'uwo bita Sheikh Mansour akayiha president Mubarak Hardon ndayifata ndayibako Manchester City guhera 2012 twaye igikombe cha champion ndavyibuka cyo gihe ku igori ryari ritsinzwe n'uwo bita Sergio Aguero ku munota wa 92 niwe amasegonda 23 cena rimwe n'amasegonda 23 byatumye ibana numva ndamukunze ndayikunze gusumba rero kuko twagihangana na Manchester United ico gihe kuko iyo twe dutsindwa iyo match Manchester United yari gucitwara igikombe ku munota 90 na kangahe n'amasegonda 23 ibaze kuntu wibuka umunota n'amasegonda 2012 ndayikunda umukinyi ukunda ku isi ari muri equipe nyene bamwita Yature ntabwo akiri umukinyi ubu Yature nyenyeri umunyakore d'Ivoire yakiniye Manchester City naramukunda cyane mugabo umukinyi jewe nemera Quinos nk'igitangaza yabayeho nk'ibihe byose nemera ntabwo ari Yature gusa Yature ndamukunda imikinire yiwe nyine ari muri Mediane naramukunze ukuntu yitangira equipe kindi naco naramukunze ko yakiyadufatiye runini ya muri Manchester City umwanya tutari bwifatishe neza umukinyiro wa mbere nemera Quinos abantu bavyumve neza baze no kuvyihanganira ntabwo ari Messi nta nubwo ari Cristiano nari niteze ko ugiye kuvuga umwe muri abo jewe umuntu n'ubu nipfu nababaye kuba ntabonye amateka yiwe JJ Okocha umunya Nigeria nta nuwonzi JJ Okocha yakinye muri mu myaka twari tukiri bato mugabo gusa ba Ronaldinho bose buje bakubwira ko bize umupira biga kubera JJ Okocha niho bakubajya bose bona bijya byose bakora ni JJ Okocha ari irevre barakubwira ko bakinyi beza babayeho nk'aba Pele ba Garincha ba Gervinho babaye muri za Brazil kera aba Kaka ba Ronaldo eri fenomeno ariko Gervinho yabaye umukinyi wikomerezwa muri Afrika kabisa mu gihe hari abakinyi baba barakoze ibintu by'ibitangaza rero bikanyohera jewe Seberebye Jorginho Pito JJ Okocha uze kuraba ibyo uraza gutanga ndaza kwita kimanta ni nimero 10 mubaya sana yacenze kugezaho Cristiano Ronaldo ya Etofis asaba yuko bamugirira remplacer muri Cameroon ihura na Nigeria Etofis we wenyine aravuga ati nta kuntu mwo mukuramo oya arabisaba iyo video narayigutuye man je umwita JJ Okocha n'umukinyi mvuga ngo kubwanje ndamukunda kubera ibintu yakoze mu yakora mu kibuga naho bakarira kariyeri yiwe yarangiriye muri equipe kare kariyeri zabo rese zahengerera he ko basanga bagi umva abanyafrika dufise defu hari ukuntu ukora ibintu byiza ukabona ko menga warashitse kaca wirara ntumbwire ko yarangije nabi
oya ntiyarangije nabe n'amafaranga yari afise wafise industry wanagomba ikora imiduga hari iwabo n'umukire muri Nigeria yahise ava muri Europe yigarukira muri Afrika muri Nigeria arafise yo company industry plito uruganda rudandaza imiduga runahigira imiduga kandi atari ubu mubona ngaha bwo buntuze bw'imbabura imiduga igezweho kabisa ni kihe gihugu wumva ku isi ugira ubuntu bwo gutembera wotembera mu mwanya munini bitewe n'uburyo wumva ugikunda tutitaye no kuri ibyo bya football gihugu ca mbere no jam ibana wumvise ku mutima uvate abantu umunsi umwe nisanze hano hantu kabisa atari ugukorera amafaranga ari gutembera yego ni Amerika je ntumbwiriye bya Dubai Amerika kubera hari incabwenge igihugu kimwe ubwenge mba numva no jayo nkaraba ingene abandi bantu bakora ama company ama industry yaho ingene bakora ibyo bintu numva no jayo ariko mu buryo naho mw'urugendo shuri mu buryo umva ni n'igihugu ciza mu buryo bw'urugendo shuri nova noja muri China nkiga imikorere yo muri China kuko ubushinwa bwahinduye isi mu buryo bukomeye cyane byo ni byiza cyane ariko ikindi gihugu nifuza ko nohonyoramo bikunda nkanagaruka kuko biba bigoye ko nogenda nkagaruka igihugu biyita Kore du Nord shaka Kore du Nord je wakimu mba numva nojayo kubera none man ahantu hababayeho nta televiziyo bafise urumva iraba ibyo hanze umuntu ntiyambara jeans umuntu ntiyimwesha nka perezida umuntu kirazira ko yumviriza indirimbo zo hanze kirazira kuvuga ikintu kitwa kijaye gifitanye urumubano na Amerika aho bantu bakaba babayeho bitunze ata muntu numwe barondera inyuma batagira iki mugo bakanakubwira ngo turanakomeye kubujye nakandi gahuko turuka handi abo bantu rero numva menga ngiye nkamenya ivyabo yego kubera haro nahandi hantu nabonye hakomeye muri Korea ya ruguru aho bita muri Camp 22 ni prison ni gereza ikomeye ngo cyane iyo gereza kubujye umuntu ayifungiwemo ngo biragoye kayisohokamo iyo gereza iyo gereza tuvuze gereza ibohero aho hantu roshaka kuhamenya mugabo ugiye kuyikarata ya Korea ntayiriko ntayiriko none nuwe mukinyi ukunda mu Burundi Burundi yose ndayishimiye Yusufu Nyange so abarundi bose bakunda none ukunda ibyo abandi bose bakunda ndamukunda kubera yakoze ibintu mu mateye abantu 5 marabikora kuva muri championnat y'u Burundi direct Europe kandi ukabandanya kuri gwagwego duga kabisa byo ndayimukunde ndayishimiye Yusufu Nyange ndi mu rukundo nawe umutima kamukunda nuwo mukinyi mugombajije muri kahise nkunda Juma Mose meilleur buteur wa gihugu cy'u Burundi yabaye kapitene wo mu guserukira gihugu imyaka 13 Maze kuri wambere yanditse ayo mateka niwe wenyene ugiye ukarondeza Juma Mose usanga babwira ko afise ibitsindo 51 mu guserukira gihugu aho ndarabishikira Juma Mose ronda imukundire kindi naco Juma Mose yabaye umupatriote cyane yagiye afasha no mu guserukira gihugu kuko hari amafaranga yagiye atanga kubakinyi b'abarundi nene ndufise abakinyi bakini buraya beshi barahari ni bangahe baravuga ngo ndazana ijezi zo mu guserukira gihugu ndatanga prime ku bakinyi ndabazanira ibirato ndagira iki nivyo bazana turabona ingene babizana uburyo babizana kugira ngo bifotoze bagira iki mugabo Juma Mose YouTube yabikoze YouTube itaraba YouTube yabayeho 2005 abantu bavyumve neza video ya mbere yagiye ko mu kwezi kwa kane iniho yatangiye gukora YouTube bisigura ngo Juma Mose yabikoze YouTube itarabaho ngo babashire muri YouTube Juma Mose hari umusaza bikomeye yakiniye Vitaro mu buryo buteye ubwoba igihe Burundi buhusha kuja muri kane ya mbere mu 90 na kanga 93 Juma Mose yari kapitene wabo kino gwabereye muri Gabo yari kapitene ndamukunda cyane aba mu Bubirigi mugabo kesha rakunda kuba ari mu ngaha mu Burundi kabisa afise n'abantu niwe yigeze kuzana ikintu bita yigeze kuzana agence de voyage y'imodoka zagera ku mirongo nk'itatu amataxi ayita amataxi ndanayibagiriye zina ndaza kuyigaruka ko nta kibazo ubu rero Juma Mose n'umutayikuni anafise na equipe yitwa Espoir yo mu Gatumba mukire abamu sebizungaha za kuri ndaza annonciature afise etage afise garage n'umukire nitayikuna bamubiri gafise afise umukwe w'umukinyi wa Nigeria Juma Mose ndamukunda rero cyane urumva yuko ubona nagize gute wa mugabo ugategura n'amakuru yose n'amakuru yose ubu yazi bigutwara umwanya ungana gute kugira umuntu abavuga n'umukinyi di hazard ku isi
uce usanga uza amateka angana nk'uko kuri ndyama nkora amasaha menshi mugira ndabimenye ndyama amasaha make jeyo ku murango sinigera ndyama entre temps umu infirmier ndazi ko kuruhuka bikenewe d'après Virginia Anderson n'umuntu yazanye lebezwe ikintu cyerekana ko umuntu akomeye ibintu byerekana ko umuntu akomeye mu byo yavuze hariho sohopose kirimwo so desire organiser de loisir kirimwo mugabo sohopose dankere mo ni ryaro za kubuza kugira ro sindakora sinigera ndopoza rero je sinigera ndohuka ku murango ibyo avuga ngo bararuhuka nese uraruhuka utarakora nta bintu ufise byo tuma ndohuka mabaruhuka barabigura y'abakazi ubwo ro bivuze ngo njyama amasaha make ndiko ndategura ivyo bintu nyene kugira amenye abo bantu batumye mba muri Bujumbura batumye bavuga ko fisi ico maze muri mwitangaza makuru y'inkino na hataco maze kinini yambona Shaitse nurarefise wa mugabo nurarefise mwa bino bintu I don't know we nabyibozi so ndashaka ko duhereza hano hantu ufatiye ku buzima wagiye urabamwo kuva na kera mu mashure iki sinanakubajije ukuntu wisanze muri journalism wari umuganga kumbe tuzohagara uko turafise na party ariko ndashaka kumenya uravye aho wavuye naho ugeze ni kihe cigwa gihambaye ubuzima bwo bwaragusigiye kugeza n'igihe uvyaye no mwana no munsi bikaba ngombwa ko no munsi nyene ucumuye impanuro uvuga ati kino kintu no kibwira umwana wanje w'imfura azotabaruka yera kimenye mu buzima ikintu novuga nke sino umwana wanje kuko umuvyeyi ni nk'uwundi reka mbwire n'abandi mu buzima burya hakwiyeho kubaho ikintu niyita kugira subira kwihangana ko ibintu byose ntibyama bimeze neza cyane kwihangana nico kintu ca mbere kigeza abantu ku ntsinzi abantu bose burya bagiye bagira ku ntsinzi bagiye abigira ko kubera kwihangana abirabura b'Abanyamerika uyu munsi bafise agaciro kubera bagize kwihangana barababajwe baracuraguwe bufuni na buhoro mugo barihangana kabisa Perezida wa Liberia bita George Weah yatwaye Ballon d'Or ya mbere yiza ku mugane wa Afrika niwe wenyene yanayitwaye yagize kwihangana yigeze yaritoje kugira abe perezida biranga George Weah niwe mukinya kina muri Mirasi 1995 kugira ngo agire ibyo bintu byose habayeho kwihangana kineza Paris Saint-Germain abaho kwihangana baramurenganya bikabagira kwihangana mu nyuma aza no kwitoza yagiye kwiyumvira ngaje kwitoza ngabe perezida wa Liberia atariga amashure baramubwira ati ntiharagera agira subira hanyuma acaja kwishura arihangana yagize kwihangana agiye abanje guca kwishura rya mugabo imbere yuko aja kwitoza agaruka kuza kuba perezida kwitoza ngabe perezida abo rero nagarutse amashure ndayafise hanyuma ibyo byose iki gihugu cacu kuba gitekanye guca hari abantu bagize kwihanganira ibyo babona nk'ibigeragezo byabababaza kumbure nanje shobora kuba ndimwo ko papa yabaye umusirikare ubwo nanje hari byo mpamvu numvise ufise n'amaraso ya gisirikare ukuntu akurimwe kuvuga ngo kare ngo muri Korea urumva ni byose rubujya no kwihangana subira ari kintu nangiye kuvuga n'icara abo ntabwo ndakivuga subira bujya kwihangana kugeza abantu bose ku ntsinzi bujya abantu batagira kwihangana nta namwe bagera none se nk'ubu ndaguhe nk'akarorero je natanguye journalism ntahembwa natanguye journalism ndi nyiga guhuma ndavuga ati mfasha bigende gucya ariko byarakunze bukebuke uyu munsi ndaronka udufaranga siduke kandi sitwishe kuko harayo nipfuza kuronka ntarayo uri gukorera ku mafaranga rero numva ko umuntu wese uhanura umuntu uwo muntu akugira kwihangana ibibazo byose acamwe ahubwo akagira perseverance akagira target objective kwifixa mu objective mu buzima kabisa iyo wihanganye ukaba ufise intumbero wufise kesho urashika right musaza tugushimire kuba waje ndabashimiye cyane uburyo bukomeye kumbure message yanje janye no kwinasubira baririmbye bacu nibo ngomba ndayihe n'abantu bari muri entertainment kwihangana ni mwihangane mubanze muje kwishuri mu byo mukora byose kandi burya yugize kwihangana ukavuga ngo urambuze siniko ndaronka amafaranga mugo ndiko ndategura kuzoyaronka keshi uragira urayaronka ubwo rero abantu bari barakora ikintu cyose ukora kabisa mugerageze kwa Meliora bagerageze kwa Meliora mugo kwa Meliora rero haba harimo subira mugo office objective kwihangana mugo kugira office objective
nibaza yuko baba bavyumvise tubashimire cyane bakunze ba Fresh TV nibaza ko kino ni kimwe mu biganiro bizoba byarubatse abantu uno mwaka cyanka byakunda ariko kandi n'umusaza niye dukundira tuzanamugaruka oya ahubwo tuzanagarukana no muri part 2 ahubwo kubera numvise ukuntu muyaga ibintu bizima Ebana musa tugushimira cyane kabisa nawe wamva ati abana uba wagize nakigoro niki tuzoryoherwa nejo wongeye ukagaruka bashe no muri comment nta kibazo rero mwabonye umusaza nta kibazo burya noneho reka ndanabikubwiye n'ubu je nakoze kandi namwe murakoze cyane gusa burya nk'ubu ndababaye cyane kuko umwanya ubaye muto buya je nkunda ibyiyumviro nkunda ibintu byubaka uyu munsi nibaza ko habaye joke habaye kuganira n'ibindi bintu harimo n'ibyubaka bike pete kwana joke inze cyane wose no kutwigira akantu ngo haya uko kuntu buya rero mu bintu byubaka niho mba ntatura mba ntatura mu buryo bwubaka haba ibyo byerekana niwo muziki haba ibyerekeranye na politike ndayibamwe nuko abantu batabizi politike gute ndamenya ibihunge bibayeho kubera ibintu byose ni politike kandi ikintu ca mbere no kumenya amakuru ingene ibintu biba bimeze politike rero ikintu cyose ni yaba muri politike tuvuze ibihugu amareta iki ibihunge bibayeho amakarti ingene bayeho ibyo ndabimenya ibyo rero ingene ibihugu byagiye politike yo dufate iterambere rya Facebook ryaje gute nayo ni politike yako bakoresheje Facebook yabayeho gute kuko yatangwa ari abantu batatu habamwe amanyanga umugabo arabita kumakora bavako ibyo byose urumva ndabimenya ibyo rero byo kubaka ingene babubana ingazi zigena zigira ikindi gihe nibaza ko reka tuzoguhamagare mu tuntu tw'ubwenge twazanye n'undi muntu muri babiri nk'ubu mpuje nk'umuntu bita mukombozi bandanye ushwanyaguza mukombozi niwe nshaka kuhura nawe reka tumuzane turabasezeraniye mukombozi araza azita mukombozi ndamushaka se shaka amenye ubwenge kuko abafise amateka kandi nanje amateka ndayafise kabisa amateka ya Thomas Sankara yitwa Toma mugabo nkeneye kumenya avuga igenekerezo giwe ikiniki bya Thomas Sankara ariko hari ikindi kintu kuko nkabaye ayireserasiye n'umwe mu bantu baba bamenerike de muri za Ethiopia ayireserasiye n'umwe mu peredora wa Rastafarisme abantu bava ngo bo mare ngoro 11 ngo mengo bakizihiza ngo imisi mikuru ngo ya bo mare ariko ntibazi icyo bita Rastafarisme ho yahereye abarundi abantu bagi bakora ibintu by'amateka umva uje nawe ndamubonamwo mu bantu ashobora kuba afise ibintu by'ubumenyi bundazi bituma rero nanje no kuganira nawe nkamwereke kumbure tukaya akanyereka ibigituma bikunda n'igituma nishi yabikuyemo hari cyo ashobora kumwungukirako ko ndashobora kubanza amateka ya Marcus Garvey sivyo ndashobora kubanza amateka yabari bagize itsinda rya UB40 nawe akaza akampa nayo mateka yindi nawe urafise ibyo mwungura exactly yeah ibyo reka next week next time kongere duhure turi kumwe na mukombozi ni kwa nawe mutazawa muri kumwe nawe nta kibazo je ndi ready thanks asante sana ndashimye nanje cyane ariko nayibwira abantu iyi platform babandanye bayikurikana ko nabonye hari ukuntu muri ko murakora ibintu bitandukanye n'ibiri ngaha hari ibintu biri mu ibarabara kandi kuba na parvenye nanje kuza ngaha hari ico nabonye peut-être kuri mwebwe uragoye ndakoze miza ndaza kuba ndi kuri platform yanje papa utamu turutangure gwawe oya nyene nabonye kari byo bikwiye oya branding amari izina baremaze kugera kure murakoze tapunteranye n'abantu ntazi bisanga aya This is Flash TV. We shine to progress.